iyo rero wemerewe ikintu ariko ntugikore, Bibiliya ivuga ngo ubugize gute? Ubukoze icyaha. Bivuga ngo uzi gukora icyiza ariko ntagikore abakoze icyaha. Munyemere bakiriho tubyaguruke gatoyi turirimbira Omega, Alpha, and Omega. You are the beginning and the end. Oh God, oh God. See you are Yahweh. There's no like you, God. You are Yahweh. You are Yahweh. And Omega, oh God, you deserve all the glory, Father God. We worship you, Lord. We say thank you for everything you've done for us. Jesus, you are Yahweh. We give you glory, Lord. We say thank you, God. And in the end, oh Lord, you are Yahweh, Alpha and Omega, Alpha and Omega, Alpha and Omega. Oh, you are Yahweh. Ikaduha Imana icyubahiro mu kuduza ibiganza. Twongere turamukanye mu izina rya Yesu Nazareti. Dushimire Imana yaturamukije amahoro, murashobora kubyagira. Murakoze abaririmbyi tubashimire. Uhoraho Mana nyenijuru, Mana wamutuje imbere Uburundi n'abarundi bwizigiye, ndongozi zacu zikakwizigira. Nyakubahwa murongoye umuryango w'abakozi b'Imana mu Burundi Renapeke ku rwego rw'igihugu, ni na komite yose mukoraniye hamwe. Banyakubahwa mwese tudaciye kure kuko bamaze kutwakirira hamwe muri mu nzego z'umugambwe, mu nzego z'igihugu, mu makomine, mu mazone no mu bice bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu. Banyakubahwa mwaje muva mu mashirahamwe atandukanye, mpereye ku barongozi bayo, mwe wese mu cubahiro c'Imana yiyumve. Banyakubahwa murongoye komite ya Renapeke ku rwego rw'isagara ca Bujumbura, nyakubahwa nabo muserukira mufatanije kino gikorwa, murongoye Renapeke, Yesu nashimwe. Tugire Kristo. Ndagaye kumva ijwi ry'abarongozi b'amadini n'amashengero, twese tuvuga ngo amen. Yesu ashimwe. Tugire Kristo. Haleluya. Turakengurukiye Imana Data wa twese yadukoranije hano, kandi turakengurukiye abasabyi b'Imana bateguye iki gikorwa ciza c'amasengesho. Nagira rero ndabasabe mu ntizi ibiganza tubakomera amashi menshi. Nkuko mwavyumvise, magaze hano ku izina ry'Imana yatuhamagaye, ko twese twarahamagawe, ariko kandi mpagaze hano ku izina rya Renapeke mu gisagara ca Bujumbura. Nkaba mpagaze hano ku mutumiro wa kino gikorwa ciza ca Renapeke kiriho kirabera mu ntara nziza muri komine nza mu Ntunge ya Ntahangwa.
aba bantu nabo tubakomera amashi tubatereye cyane rwose. Munyemerere kandi naturi ijambo rizima kandi muri mfashemwo dushimire cyane inzego z'igihugu cyacu uhereye kuri nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye. Tumushimire n'inzego zose zifatikanije nawe ko baronse uyu muhamagaro wo gushira Imana imbere mu gihugu cyacu. Uyu n'umuryango udasanzwe uzoshikana Uburundi ku nzinzi no kwiterambere rirama muri rusange. Rero nanje nkengurukiye Imana yanteye iteka ikantiza akanya gato munyemereye ibiganza tubiramvure kuri aba badutumiye bakatwizigira ngo dufate akajambo baduhaye iminota 20. Rero munyemerere nabo tubarambure ku biganza tugire gutya. Imana ibahezagire. Nagirira mu nkundire dusangire aya majambo y'Imana mu minota 20 baduhaye. Turahera kuri iki gitabo ngo twari gusama waraturongoye muri programme akadusomera iri jambo y'intangamarara ryanditse muri gitabo c'Abanyefeso ubona hano ku civugo kugira ngo tujane mu bikorwa byose bijya gukurikira. Kazi turashobora gusoma ikete Paulo yandikiye isengero ryo muri Efeso ibice 4 umurongo waho wa 3 anditse ijambo rivuga ngo mugire ishyaka ryo kuzigama ubumwe bwo muri mwemu. Mugire ishyaka ryo kuzigama ubumwe bwo muri mwemu kandi mufatanywe nk'umugozi w'amahoro. Kandi mufatanywe nk'umugozi w'amahoro. Murakoze. Twongere ko aya majambo ari muri kino gitabo c'Abaroma kino gice ni ca 13 duhera ku karongo wa mbere ushaka karongo kindwi. Aravuga ngo umuntu wese nagamburukire abamuganza ko atakuganza kutava ku Mana ukuriho kwagezwe n'Imana. Nico gituma ugabagabiye abaganza abagabagabiye icagezwe c'Imana. Kandi abakigabagabiye bazoba bihamagariye gutsindwa n'urubanza. Ariya ku murongo wa 3 turavuga ngo kuko abaganza atarabateye ubwoba ukukora iciza shiti ukora ikibi. Uragomba kutagirira ubwoba abaganza, kora neza azogushima kuko ari umukozi w'Imana kubwawe wakuzanira ibyiza. Ariko ni wakora nabi ugira ubwoba ko atambarira inkota ubusa kuko ari umukozi w'Imana umuhozi ashitse uburake kukora nabi. Nico gituma ukwiye kugamburuka atari kubwo kurakirwa gusa ariko no kubwijwi ryo mu mutima. Nico gituma kandi dutanga ikori kuko abaganza ari abakozi b'Imana bashishikarira ico gikorwa nyene. Muhe bose ibyo bakwiye, abahabwa ikori mubaha ikori, ababuguza mubabugurire, abo kubahwa abo gutinywa mubatinye, abo kubahwa mububahe. Imana ishimwe. Dukomera amashi ijambo ry'Imana. Aka kanya gato baduhaye nagira ngo mbanze nongere nipfurize umwaka mushasha aba bakozi b'Imana bose bakoraniye hano kumbe tutabonanye igihe umwaka watangura, ariko nongere ndabipfurize kugira umwaka mushasha mwiza. Haleluya. Mfatire mugenza ukuboko mubwire ngo uyu mwaka wa 2025 ni umwaka wo kwinjira mu masezerano. Yumve ko hari amasezerano agiye kwinjiramwo. Mubwire ngo ni umwaka wo kwinjira mu masezerano. Haleluya. Abagomba kwinjira mu masezerano baritegura bakamenya ibyanditse imbere y'amazina yabo.
igihe twahabwa kino civugo narasenze Imana mabwiwe nuko nanjye nzofata akanya ko kuganira n'abasavyi b'Imana hano nkuko musanzwe mubizi mu mazina nitwa Apotre Nzubahimana Vital ndongoye ishirahamwe RENAPEC ku rwego rwa Bujumbura ariko kandi ndumwungere mu ishengero rya Israel Church Burundi nkaba ndarijejwe ku rwego mpuzamahanga mbere nshimire n'abanyisirayeli bari hano mereye ku bungere turi kumwe nabo mu ntizi biganza tubakomera amashi. Abarundi ba kera bakunda guca umugani bavuga ngo akanyoni katagurutse nikamenya iyo bweze. Abakozi b'Imana benshi usanga bakunda kwifokariza mu mashengero yabo, twebwe ngaha turakwiye kandi aha turakomeye, ishengero ryacu ritunganijwe neza kamaro kuja mu buriya byo hanze hariya. Ariko nagenda babwire yuko abaswahili babivuze neza ngo kidore moja hayivunja awa, kandi ubumwe ni nkomezi. Rero iki gikorwa cy'ubumwe ihuza abakozi b'Imana b'amashengero n'amadini atandukanye cadukoranije hano ico Yesu yapfiriye ku musaraba. Yesu yavuze ngo ninamara kumanikwa nzokwikwegerako abo bose jewe nawe twarimwo. None rero mu bumwe niho byose bishobokera, na kari n'abarundi barayamaze ngo ahari amahoro umuhoraramwa, ngo kandi ahari ubumwe imbaragasa ipfuka batanu. None uno munsi twe turarenga batanu dukoraniye hano kugira ngo duhe Imana icubahiro. Reka munyemere rero muri aya majambo nyene turabire hamwe ibintu bitanu ishengero rihamagarirwa gukora, na cyane nka mwebwe mu bamurongoye abandi cyangwa twe turongoye abandi mu nani mu mashengero no mu bundi bisata bigize ubuzima bw'igihugu. Iyo benshi bavuze ngo Imana yampamagaye, ari gihe mpagara nkibaza ngo Imana yahamagaye Apotre Vital, ariko nagira ndababwire ngo burya abahamagawe ni benshi, Bibiri gacivuga ngo ariko abatoranijwe ni bake. Rero muri aba benshi yaratoranijemo abakozi b'Imana aribo mwebwe, aribo twebwe ituzeza amashengero, iratoranya indongozi zacu aribo mubona batuyoboye mu nzego z'igihugu, mu nzego z'imigambwe, muri politike no muri diplomasi. Bajya bose Imana ibatoraniriza gukora ico gikorwa. Haleluya. Ingene batoranywa gusa nibyo biza bitandukanye, n'inzira bicamwo nizo ziza zitandukanye, ariko twese duhamagarirwa gukorera Imana nk'abatoranijwe. Imana ishimwe. Mbere mu nyemerere dukeze abasavyi b'Imana bari mu nzego, uhereye ku barongo y'umugambwe mwiza bagumya banga CNDD-FDD, ingene Imana yami bagomwa, twizeye ko n'uwo mwaka Imana izobagomwa kabazeza amabanga rwego rw'igihugu, tugire gutya tubarambure ku biganza. Nukuri kandi tubakomera amashi menshi kugira ngo Imana twizigire igushire hejuru y'abandi ngo barongore n'iteka rikomeye. Rero muri mashengero turashigikiye ibikorwa byiza Imana yabahamagariye gukora, nk'abahamagaye kubafata amaboko. Icambere rero umukozi w'Imana ahamagarirwa cyo kimwe n'ishengero arongoye, ubwa mbere gusenga, kuko gusenga gukingurura ijuru. Ijambo gusenga urisomye Bibiliya uri inshuro rigaruka, ariko uzosanga rigaruka kenshi ijambo gusenga. Gusenga niyo nzira ihambaye Imana yashizeho kugira ngo umugororotsi asenge ikarashima Imana, n'umunyabyaha asenge ariko ararondera mu nyonga z'Imana. Nukuvuga ngo gusenga bigenewe bose. Haleluya. Ntuzutangara usanze uri mu rushengero wewe wibaza ko ugororotse, usanga umuntu aboregwa, umuntu akora amafuti, wewe wibara ko ari mabi agusumbye gwama mu gusenga. Wewe uyu nawe ibyo ariko arakora, yega ariko arakora ibimujejwe nyene. Nuwo gusenga nawe kugira ngo atabagwe, Imana igira icikoze ku buzima bwiwe. Rero gusenga mu yandi majambo nukwa bose. Kuba rero Imana yaratanze revelation ku rwego rw'igihugu cyacu, bagashira imbere Imana kuva ku nzego zose nkuru z'igihugu gushika hasi, bagashiraho umunsi wo gusenga. Ijya ni revelation idasanzwe.
ari gihe je manda vyibaza nkumva nasiga nkibaza nti Petero abarundi ntibarabitahura. Iminsi yose ku munsi wa kane urangiza ukwezi mu gihugu cyose abari ikoraniro ry'amasengesho bibuka ivy'Imana yakora, bashimira Imana aho Imana ibagejeje, banasaba Imana zoteze iyindi ntambuko muri kazoza. Ireverasi gizomara kwinjira mu mitima y'abantu bose bakumva ko ari wo muryango mukuru Imana yadushiriyeho wo gutera intambuko yinjira mu iterambere. Bese uzosanga dusenga kabiri ku munsi, na cyane cyane twabihamagariwe. Icyakabiri nuko ishengero rihamagarirwa kuvuga ubutumwa bwiza bw'agakiza kuri bose. Buriya agakiza n'umugambi w'Imana, ntabwo ari umugambi w'umuntu. Kandi birirantangaza mu gitabo cya Matayo havuga ngo iyo umunyabyaha umwe kijijwe mu ijuru haba umunsi mukuru. Ni kuvuga iyo umuntu umwe akijijwe munsi y'izuba mu ijuru haba umunsi mukuru. Twebwe rero twahamagariwe gutegura imitima kugira ngo iminsi mikuru y'Imana ibandanye. Wonyigangeze mu cyamubwiye uti burya iyo hakijwe abantu babiri mu rushengero, wowe imbere y'Imana ugaragara nk'umumarayika. Nico gituma ibi bikorwa twahamagariwe dukwiye kubishira ku mwete, tukavuga ubutumwa bwiza bwa Kristo n'inkomezi zacu zose n'ubwenge bwacu bwose n'imitima yacu yose. Icya gatatu ishengero rirahamagarirwa kwigisha abantu, cyane cyane uhereye ku ndongo z'amashengero, gutegura, gukora no gushira mu ngiro imigambi y'iterambere rusange. Hirya yuko turi abakozi b'Imana, hirya yuko turi aba Kristo, turi n'abene igihugu muri rusange. Haleluya. Biga mwongera bucya nimba turi kumwe hariya. Haleluya. Kera abazungu mu kwigisha Bibiliya, kubera bari bafise intumbero yabo bishangije, bavuga ngo hahigwa aboro. Ariko Agura ariko arasenga yavuze ngo Mana ntuzungire umukene cyangwa umworo, kuko no hava niba ngatukisha izina ryawe. Urumva umwungere w'umukene, umukristo w'umukene arashobora kwiba agatukisha izina rya Yesu. Nico gituma dukwiye gusimiriza abakozi b'Imana, amashengero turongoye, abakristo turongoye, gutegura, gukora no gushira mu ngiro imigambi y'iterambere. Ico gikorwa burya kirahambaye. Mu byo numvise umukozi w'Imana hano yatudondaguriye harimo ibyo bikorwa muri agenda yabo, cyane cyane mu rwego rwa komine Ntahangwa arafise ico gikorwa cy'iterambere. Icya kane nuko ishengero n'abakozi b'Imana muri rusange duhamagarirwa na naryo kwigisha abantu kumva ko ari amaboko y'inzego nyobozi. Kera Imana yahamagara umwami, igacihamagishwa n'Imana, igacihamagara n'umuherezi. Abo baba bameze nka Aroni na mu gufata amaboko y'indongozi zacu no gufata amaboko y'indongozi zabo. Usomye mu Bisirayeli ukuntu byari bitondetse, ufashe igitabo cy'abami ba mbere n'icy'abami bakaruka gisoma, uzobona ko no mu gihe Imana igomba gutoranya umukuru uganza, yabwira umuhereza ati genda nironkeye umuntu ngomba kugira umwami. Byasigura ko ishengero twagomba kuba hafi y'indongozi cyane. Iganzo mu icyaho twagoteza kuba hafi y'indongozi cyane, na cyane cyane ko abaturongoye mu nzego z'igihugu bakomoka muri ya mashengero turongoye, basengera muri ya mashengero turongoye. Mu yandi majambo bisigura ko n'umukristo muri rusangi aremerewe kwitoza, aremerewe no gukora. Dukomera amashimana yacu. Iyo rero wemerewe ikintu ariko ntugikore, Bibiliya ivuga ngo ubugize gute? Ubukozi icyaha. Bivuga ngo uzi gukora icyiza ariko ntagikore abakozi icyaha. Ntidukwiye gukora icyaha rero cyo kwinyora indongozi, cyo kwinyora ibikorwa bakora, cyangwa kuba kure yabyo mu ijambo rimwe, ariko dukwiye kubegera, na cyane cyane mu bihe nk'ibi Uburundi buri ko buragana kuri yambona kazoza y'igihugu. Uburundi bwifashe muri 2040, Uburundi buteye imbere muri 2060. Tugarutse kuri cya kivugo kivuga ngo turi hamwe dushobora gukora byinshi byiza. Turi hamwe rero nk'abungere, turi hamwe n'amashengero, turi hamwe nk'abahamagawe, turi hamwe n'indongozi zacu,
uyu mwaka wa 2025 turashobora gukora byinshi byiza kandi itaragiterambere ishaba kwaka mu mpande zose n'amashengero yacu adasigaye inyuma. Rero ndakwipfurije nawe uyu mwaka tuzova mu bwiza ukajya mu bundi. Ishengero turongoye, ishengero urongoye rize riva ahantu abantu bose bazobona ngo babakozi b'Imana bateye indi ntambuko. Icya gatanu tukumenya dusengera abaganza na cyane cyane kwa abakozi b'Imana ku bwacu. Jewe umuntu umwe yigeze kumbaza ikibazo arambaza ati apotre nisabwe bijya bikorwa bya Afrika bitangaza hora we wabikuye hehe? Ndamubwira Imana ihamagaye umuntu wese irafise ikimutuma gukora. Sivyo gaye? Imana ihamagaye nyumba 10 irafise ikimutuma gukora mu nzu 10. Imana ihamagaye chef de quartier irafise ikimutuma gukora muri yo quartier arongoye. Imana ihamagaye chef de zone irafise ikimutuma gukora muri zone. Imana ihamagaye mustanteri irafise ikimutuma gukora muri commune. Namukomera amashi mustanteri wacu wa commune ya Muha ari ngaha ukuvuga ngo arafise icyo yatumwe gukora muri commune. Iyi Imana ihamagaye umushikiranganje irafise ikimutuma gukora mu bushikiranganje. Iyi Imana ihamagaye buramatari irafise ikimutuma gukora mu ntara. Kandi iyi Imana ihamagaye izindi nzego zose irafise ikibatuma gukora muri izo nzego barimo. Niyihamagaye umugambwe irafise ikibutuma gukora nk'umugambwe kwizina ry'abandi barundi cyangwa ikindi gihugu cyose baba barongoye. Ico gituma ushigikira abasavyi b'Imana baturongoye mu mugambwe uri ku butegetsi ari ngombwa. Vuga ngo ni ngombwa. Ko numvise ijwi rirenga uti ni ngombwa. Abanyamashengero ni ngombwa ko dushigikira abaturongoye ku rwego rw'igihugu, abaturongoye mu nzego z'umugambwe kugira ngo bumve ko twategereye ko twahamagaranywe nabo mu gushira mu ngiro imigabo n'imigambi y'Imana ku gihugu cacu. Turi kumwe dushobora gukora byinshi byiza. Mu byiza rero byinshi dukwiye gukora, dukwiye kwa amatwi bakwishengero ridakwiye gusigara inyuma mu iterambere, ridakwiye gusigara inyuma mu gushigikira inzego z'igihugu. Nyamuntu naciye ndamwishura kugira ngo je ngo sindi umunyapolitike ngo mugabo wenda kurabye mbona uri umunyapolitike nyabaza ntiwandavye hehe. Carambwira ngo bijya bikorwa byo gusengera igihugu mufashe idarapo urumva ngo byerekana ko muri abanyapolitike. Cyane waza niwe warigeze guca intebe y'ishura none ntiwatonda ku idarapo ngwego none aho igiriye kuba umupasitori waciye upansiona ku idarapo ry'igihugu. Bariza yaratonze ku idarapo mubwira uti namba waratonze ku idarapo n'uyu munsi ni waribona imbere yawe uratonda ntuze gutinya ku idarapo ni ryiza, ni ikimenyetso rusangi kiranga ukwikukira kw'igihugu. Cyo rero mu ntunge benshi baranci kavuza abandi baturya ntagira mwe munamba ariko nagira nabwire ngo mvise mwe mu mbera yuzuye aboga kandi nawe ufise mwe mu yuzuye. Rero ntihazagira uguca intege uhagarariye igihugu uragihagararira kuko n'amahanga turayahagarariye imbere y'Imana. Icyo tuma Yesu yavuze ngo nuko ni mugende mubwira abaremwe bose ubutumwa bwiza. Rero sinumva ingene no bampagarariye amahanga ubwo nagera mu gihugu canje nkabunda kandi ari Imana yampaye ku mugabane ikampeka. Rero nagira nkebure umwongere wese ari hano n'umusenzi wese ari hano mbere mbwire n'abarundi bose muri rusangi. Umuntu ashobora gutiza inka akagutiza imodokari inka baraza gutira imfizi mugo ari cyadashobora gutiza nashobora gutiza igihugu ntibikunda. Rero ikintu datizwa urakwiye kucubaha kuko ni do yamanutse iva mu ijuru. Ndangiza rero kuri iki cya gatanu ugabaga abaganza agize gute ngo bagize gute abayihamagariye gutsindwa n'urubanza bahema gutsirwa kwiteka kuko n'abakozi b'Imana ku bwacu ngo ari kutagomba kubagirira ubwoba kora ibyiza bazoguhemba. Rero gacu muri twebwe harimo indongozi z'abakozi b'Imana ku mashiramwe atandukanye kandi makuru harimo indongozi mu mashenge no madini bagomba kumva ko uganza atari ubuteye ubwoba ariko uganza n'umukozi wabakorera imbere y'Imana.
rero dukomera amashi abaturongoye gukora abakozi Imana yadushiriyeho ngo badukorere mu bikorwa bya buri munsi. Inja gusozera rero uyu mwaka uze mu cya gatandatu nagomba kigaruka mu mutima wanje nuko uyu mwaka wa 2025 Imana igiye kuduha izindi ndongozi twisunze ingene inyubako ya demokrasi mu gihugu cyacu ikora yubatse iri kwiragenda. Vuba tuzoba twimye mu bihe by'amatora ngira ngo itariki 9 nibaza ko nyine icubahiro niko nibaza nimba batahindutse hazoba hariho lancement officiel ya campagne y'amatora igitegangira muragaheza geza muratwibutse rega hari gihe byo dusoba ugasanga twasibye kuri twayebewe programme ariko bamwizina rya Yesu abakozi b'Imana tuzoba tuhari kugira ngo dushigikire ibyo bikorwa kandi tuze tubihagararire nk'abahagarariye igihugu n'imbere y'Imana. Hanyuma rero ariko ndashaka kuvuga ku cya gatandatu nasanze burya amatora nakaryo keza Imana yashireho umuntu wese guhitamwo umuntu amurongoye. Imana ishimwe ubwo igihugu nasanze ari ibintu bihambaye iyo uciye ahantu usanga mu nzego mu bikorwa byose arabo watoye ushobora gusanga hajya nkanyakubahwa mustaneri ariko ntebe ugacuga ati mustaneri nanje ko baraba muvyeyi mwiza kandi Imana ibahezagire ariko narabatoye kameme none ko mutavyumva yumvise ko wamutoye najya kubwiye no guheta atari yakwandikiye saa moyo mu gitondo ashaka kuza kugwanira ku mugoroba kugira ngo agugirire neza uko yumva ko witwararitse iby'igihugu. Abenshi yo tuja kugorana ku mazone ku makomine no mu makarite atubona nyakubahwa jewe ndi wantunganirije mbega we waramutunganirije cagihe egifu ko tubatunganiriza kuko turabajejwe tugacinzira bazocamwo tukabasengera kugira ngo nibagera igihe baza gushikiriza ibikorwa Imana batumye gukora ku rwego no ku rwego mbere mpuzamahanga ko abakomotse muri bo nibo badusorekera ku rwego mpuzamahanga. Rero Imana izobaje imbere no kubasengera bimwe byimva mutima nigangire zo mwica mubwire ngo uyu mwaka tuzobasengera bimwe byimva mutima. Rero turiko turabasengera nizo twibagire kubashigikira mu gutegura cya kiranga kazoza mu ishengero cy'igihugu kugira ngo nabo nyene tucigishe abakristo. Bena nifuza mu nkunde ndagisabe kuko nigisabo ko harimo waserukiye urongo umugambwe ku ntara nziza injasha ya Bujumbura azabituma abimubwire cyo gisabo kimushikiriza badutegurire programme kumbure y'intara n'igihugu kugira ngo ikindi gihe ntango tubitunge tuzi neza mbega igihugu kigana hehe niki twobwira abakristo kugira ngo nabo bisunge iyo mbona kazoza y'igihugu. Turabigisha ubutumwa bwiza tukabigisha gukizwa aho kubaho utazi imigambi igihugu ifise navyo no kuba kure y'amajambere. Rero nagira ngo ndabashimire kuri kano kanya keza mwamaye iminota 20 bamaye irarangiye kugira ngo ndabashimire rero byimva mutima nagira nongere ndababwire ngo uyu mwaka mu Burundi ibintu byose bizogenda neza. Amatora azogenda neza banyi zogenda neza Barundi tuzorya neza turyame neza tubahe neza tuzotera imbere kandi Imana arabisezeranye. Muri ibi bihe turimo Aiga yagabanya ibiciro kubipfuza kwamamaza ivyabo uri umudandaza cyangwa ukora akazi kariko kose kazi muri Aiga News ibafashe gushitsa kure ibyifuzo byanyu menyekanisha ibyo mukora biciye mu manjwi kumwe n'amasanamu meza atahandi zo bisanga uretse muri Aiga News. Mbiga ubu ufise icubaza twandikire cyangwa duhamagare kuri 6788175 turaboneka no kuri Facebook, Instagram, YouTube ndetse n'izindi mbuga mu kwandika Aiga News. Ntucikwe n'amahirwe. Aiga News gituma ibintu byanyu bimenyekana isi yose.